Iki amakungu asaba abarundi kubahiriza amasezerano y'agateka kazina muntu mu gihe nabo batayubahiriza mu gushigikira intambara zigenda ziba hirya no hino. Ico ni kibazo c'umukuru w'inama nkenguzamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Nteretse nawe aragabisha indongozi zigigiturire abarongoye amadini n'abandi, akavuga yuko abo banunuza amaraso y'abanyagihugu kandi abo bagiye kubona ibara kuko batazobihanganira na gato. Ni mu gihe hiteze imvura nyinshi aho hashobora kuba n'imyuzurira mu bihugu vya Kenya, Tanzania ndetse n'u Burundi. Aya n'ayandi ni muri burakeye turaza kurabira hamwe na ya ntambara iri kibera hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho umuhari wa M23 ugumutera intambwe. Ni mu gihe kandi abahora bafasha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bakomeje guhunga igihugu bagataha urugamba bakaja mu bindi bihugu baje bavamwo baciye mu Rwanda. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabaha ikaze muri iyi burake yo kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu nama nshingamateka, aho umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe atangazwa n'ingene abanyaburayi basaba abarundi kubahiriza amasezerano ajejwe agateka kazina muntu mu gihe nabo batayubahiriza mu gusahiriza intambara zihitana abantu benshi zikanabangamira agateka kazina muntu hirya no hino mu isi. Ico kibazo rero Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka akaba yibajije kuri uyu wa 29/0/2025 aho 6 Virginie Muraba arongoye umugwi w'igihugu uharanira agateka kazina muntu CNDH yari yahejeje gusaba inama nshingamateka yuko yokwemeza amasezerano mpuzamakungu yo kubahiriza agateka kazina muntu. Daniel Gerard Ndabirabe rero akagira ati ivyo bihugu vya Buraya na Amerika biriko vyagiriza Uburundi kutubahiriza agateka kazina muntu, mu gihe ivyo bihugu nyene navyo bisanzwe biriko vyagirizwa gushigikira intambara hirya no hino aho zihitana benshi, ariko ugasanga bariko bagiriza umuntu yuko atubahiriza agateka kazina muntu mu gihe yapfunze umuntu gusa kandi yagiriza ivyaha, ariko bobo ugasanga bariko bashigikira intambara zihitana benshi hirya no hino kw'isi. Daniel Gerard Ndabirabe rero agatangazwa n'ingene ivyo bihugu bitubahiriza agateka kazina muntu, ariko vyovyo bigasaba Uburundi canke bikagiriza Uburundi yuko butubahiriza agateka kazina muntu. Daniel Gerard Ndabirabe rero akavuga ati ubwo agateka kazina muntu badusaba gusinyira amasezerano bobo bakubahiriza, bavuga ibitandukanye n'ivyo bakora, bagwanije amatora muri Rumani ngo ni uko hatowe uwo badashaka. Kuri ico kibazo rero 6 Virginie Muraba akagira ati gusinya ayo masezerano tukanayakurikiza bituma twiha ishusho nziza, tukaba n'akarorero keza naho bo batoba bayubahiriza. Abashinga amateka nabo nyene bakaba bibona kumwe bakagira bati si ngombwa ngo abanyaburayi n'abanyamerika nabo barinde kuba bubahiriza agateka kazina muntu, ariko twebwe turashobora kukubahiriza tukaba akarorero, narirya dushira imbere demokarasi mu gihugu cacu kandi dukomeza tugira imigenderanire myiza twubahiriza n'agateka kazina muntu. Imisi iregereje kugira ngo amashirahamwe ajeje gutumatumanako mu Burundi Limitere, Econete ndetse na Onamobe ikiringo yahawe kugira ngo abe yatunganije bijanye na internet jikagurika ndetse n'amarezo abura mu bice bimwe vy'igihugu kibe kirangiye. Ayo mashirahamwe yo guhanahana amakuru hamwe no gukwiragiza internet mu Burundi akaba yahawe imisi 3 azobe yerekanye ibikorwa n'ikirangamisi c'ivyo agiye kurangura mu kwagura imihora yabo kugira abarundi benshi bashobore gukoresha telefone ngendanwa na internet ifadika idacikagurika. Bikaba vyafundikiwe mu nama rero yabaye kuri uyu wa 28 hahise, aho abashikiranganje babiri Martin Nteretse umushikiranganje mu vyo ajeje harimo umutekano na Leokadina Cayisaba mu vyo ajeje harimo gutuma tumanako amakuru, ndetse n'abahuramatari b'intara 15 bari bakoranye kugira ngo baganire n'abarongo ayo mashirahamwe kubijanye n'ingene internet yoboneka hose mu Burundi, ndetse abantu bagashobora no gutelefona. Umushikiranganje rero akavuga ati turabura ibitoro rero ariko ntimwovyitwaza, ahubwo akavuga yuko abo bakwiye kuraba bavugane n'abahuramatari b'intara kugira ngo batunganye ico kibazo c'ibitoro
kuko avuga yuko atanumwe yigeze amenyesha ico kibazo buramatari, hanyuma buramatari arabe ico yobikorako. Ni mu gihe kandi abarongoye amashirahamwe yajeje guhanahana amakuru na internet bavuga yuko bafise n'ikibazo cyo kubura aho bashinga ama antene, bakavuga rero yuko ico kibazo kibabangamira kugira ngo bashikane rezo canke bashikane ivyuma ahatandukanye mu gihugu aho rezo zidakwiye. Kuri ico rero umushikiranganje nyene akaba yavuze yuko bo kwitura ababura amatari barongoye intara kugira ngo bavugane bamenye ingene bazofata ico kibazo n'ingene bazogitorera umuti. Akavuga yuko n'ikibazo c'ibitoro rero batocitwaza kuko nigiye ibitoro bitari bwaboneke ico kibazo cari gisanzwe gihari, ariko rero akavuga yuko babura amatari bari basanzwe bari ngaho atanumwe barashikiriza ico kibazo kugira ngo bamenye ati bagize pane y'igitoro canke antene niyazima bamenye ico bakora. Akavuga ati mwebwe ntavyo mwavuze, akavuga ati ntawe mwashikiriye mubwire muti aha nabene gihugu banse ko ndahashinga antene canke banse ko ndahakorera. Akavuga rero yuko ibihano bizoca bikurikira inyuma yuko itariki imwe Ruhuhuma 2025 izoba igeze. Akavuga ati iryo rero niryo sango ntabanduka kuri ayo mashirahamwe yabahaye kugira ngo azobe yashikije ivyo aziyemeza mu kiringo c'imisi 3 yabahaye kugira ngo baberekane ingene bagiye gukemura ikibazo cyo gutuma tumanako mu Burundi aho internet icikagurika ndetse n'ibice 60% by'abarundi badashikirwa na internet cyane badashobora no gutelefona. Ngo atagikozwe rero mu gukingira amashamba mu Burundi mu myaka iri imbere turashobora kuzokwisanga turi mu bugaragwa. Uwo ukaba ari umwitwarariko rero wa Creton Ndikumagenge, umuhinga mu vy'amashamba n'ibidukikije, expert en foresterie, biodiversité, changement climatique. Akaba rero hari mu kiganiro cyo guhanahana ivyimviro cyatunganijwe kuri uyu wa 28/2025 n'ishirahamwe ry'abanyamerika bitaho ibijanye n'ibidukikije rifashe mu mugongo n'ishirahamwe Conservation et Communauté de Changement iryo bita 3C hamwe n'ubuserukizi bw'u France mu Burundi. Bakavuga bati rero tuvuze yuko amashamba mwibuke yuko hariho na cimeza ivyo bita forêt naturelle nayatewe rero n'abantu forêt artificielle. Ico rero akavuga yuko ico banza kumenyekana neza ari uko abantu biyongera ariko amashamba akawuguma asubira inyuma, ahona n'ibibanza birimwo amashamba rero bikagabanuka kubera kuhubaka amazu no kuharima. Akavuga rero turabiye hamwe amashamba atari cimeza ayahari atemewe canke ayahari hano mu Burundi kuva mu myaka y'ibihumbi 1980. Akavuga yuko abatera ibiti bagabanutse kuko abatera ibiti babikura hanze. Akavuga yuko bari bihaye igicapo cy'u Burundi bwo mu 2000 ko buzoba bukeneye canke bufise amashamba atari amashamba cimeza gusa rero kuko ibiri muri cimeza bidasubirijwe ngo bisubire vyitweho kandi ishamba rigume rikurikiranwa kugira ngo rimererwe neza kandi bongere barikorere banarizigame. Akavuga yuko amashamba ari karagabanuka hano mu Burundi. Akabandanya sigura rero yuko mu gutera ibiti byava ku misozi rero canke kandi bikava ku mvo zibiri. Akavuga yuko harimo guhingira ibidukikije n'amasoko ntanga nguvu, ariko akavuga kandi yuko ivyo navyo vyagabanutse uretse ko hariho amashamba n'ibibanza bikingiwe n'ikigo OBPE. Akavuga yuko amashamba dakingiwe agenda arahona, nihajya wumva bamwe ngo randura imikaratusi, ahandi ngo hatewe imirima, abandi ngo tera ibiti imvura ntizotare, abandi ngo tube mu bugaragwa. Maze rero kuri ico Creton Ndikumana rero we akavuga yuko ahubwo abanyagihugu bari bakwiye kwiga kurima imirima ibana neza n'ibiti kandi bakirinda kurandura ibiti. Kubwa Fabien Ndikumugisha rero umuhinga mu bidukikije nawe akaba kandi nawe ku ruhande rw'iwe avuga yuko mu gihe abarundi bataratahura ibijanye no gukingira ibidukikije nta nkeka tuzokwisanga umwimbu w'uburimyi uguma ugabanuka, ibinyabuzima navyo nyene bihone kandi dushobora kwisanga mu bugaragwa. Ariko rero aho hose mu guhanahana ivyiyumviro bakaba bavuze yuko n'ivyonona amashamba. Umuhinga Philippe Guizot aterera inyishu akaba yavuze yuko harimo kwitaho amashamba hasanzwe imbere yo kwiyumvira kurondera ibindi. Hanyuma akavuga yuko no kwiyumvira umuti urama ku mpande zibiri, igwirirana ry'abantu ndetse no gutunganya ibidukikije. Akavuga kandi no kuringaniza neza ubusumbasumbane hagati yo gukingira ibinyabuzima n'isi ndimwa hamwe n'umwimbu.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane aho umushikiranganje mu vyajeje harimo intwaro yo hagati Martin Nteretse agabisha indongozi zimwe zimwe zirongoye intara canke n'amakomine aho avuga yuko hano cane cane mu gisagara ca Bujumbura bariko banunuza amaraso y'abene gihugu mugabo akavuga yuko ati ayo maraso nimuzoyamara bene gihugu bazogumaho. Martin Nteretse rero ajejwe intwaro yo hagati umutekano ndetse n'iterambere rusangi akaba yariko ayabwira ayo majambo abajeje intwaro umutekano n'amadini muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura aho hari mu kiyago rero yabahaye kuri uyu wa 29/2025. Umushikiranganje Martin Nteretse akaba asa n'utanga impanuro ku nyifato itabereye izo ndongozi ngo zoba zigaragaza akavuga ati abakuru b'amakartier bobo ibara ryaraguye kugira ngo basinye ikintu cyose barinda gusaba amahera. Ayo mahera rero mujya ati muyaka bene gihugu kandi atanayo bafise bagaca baja kuyagurana kandi mubo bagurana na jewe ndimwo. Indongozi yari karabwira rero zikaba zishuriye mu kivunga aho zivuga yuko bose bataka ibiturira bene gihugu akavuga yuko rero atari bose ariko ari indongozi zimwe zimwe nawe rero akaba yavuga yuko abo barongozi bakwiye kwisubirako kuko bagiye kubahagurukira abene gihugu akavuga yuko baguma bavuga ngo babakurireko intwaro mbi cyane cyane indongozi mbi zibaki biturire akabagabisha ngo bamenye yuko ubutegetsi bwabo buzohera mugabo abene gihugu bobo ntibazohera. Akavuga yuko tugeze aho abene gihugu batonda gusaba ijambo ntibabakire ukaza wumva ngo umuplanto avuga ngo bisa umuntu yinjire kubera aje n'imodoka bisigura ko abandi basanzwe atari abantu canke nico gituma kandi avuga yuko hari abantu barengana indongozi zo hasi bakaja kwitura umushikiranganje akavuga yuko biteye isoni. Ubwo bube gito rero agasaba yuko bwo hagarara mu Burundi akavuga yuko leta igiye kubihagurukira kandi indongozi nkizo zizofatirwa ibihano zikanafungwa kuko ziriko zikorera canke zijya amaraso y'abene gihugu kandi aribo bari basanzwe kuba aribo bokorera. Ano makuru tuyabandanirize kandi mu gisata c'ibidukikije aho ngo imvura nyinshi ishobora kugwa mu Burundi muri Kenya na Tanzania muri iyi ndwi dutangura nkuko bimenyeshwa n'ikigo kijejwe ivy'ihindagurika ry'ikirere ndetse no kuraba ibijanye n'ikirere ikigo Isepake. Ico kigo Isepake rero kikaba kimenyesha yuko hashobora kugwa imvura nyinshi cyane irimwo n'imyuzurira mu bihugu bitatu gushika ku rugezo rwa milimetero 200 rw'imvura ku munsi. Ico kigo rero kikaba kigabisha ibi bihugu yuko ivyo bishobora kuzotuma hononekara ibintu biturutse ku myuzurira. Ico kigo rero Isepake kikaba gisaba ibi bihugu yuko byo kwitegura mu burere bwose bikitegurira iyi myuzurira kandi bikavuga yuko ikigo kikavuga yuko ibi bihugu bikwiye kubimenyesha abene gihugu kugira ngo babyitegurire hakiri kare kuko iyi mvura muri ibi bihugu ishobora guhitana ibitari bike. Bagasaba rero abajejwe intwaro n'abajejwe ihindagurika ry'ibihe yuko bo bimenyesha abanyagihugu kandi bo kwitegura bakitegura mu mpande zose kubera ko iyi mvura ishobora kuzotuma amazu canke imirima yononekara maze abanyagihugu bashoboye kwitegura bakitegura hakiri kare. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu aho hari impungenge nyinshi muri Amerika yuko leta zunze ubumwe za Amerika zoba zigiye guhagarika imfashanyo y'imiti y'abagwayi ba sida, igituntu na malaria itanga ku bihugu bikenye. Umukuru w'igihugu rero ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba aheruka gusinya amasezerano akura leta zunze ubumwe za Amerika mu mwishiramwe mpuzamakungu mu gisata caryo kijejwe amagara y'abantu OMS. Ubu rero ubwoba ni bwose kubari muri ico gisata bakavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zoba zigiye guhagarika imfashanyo zitanga ku miti imwe. Imiti rero irimwo n'imiti y'abagwayi ba sida. Aho rero bakavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zoba zaramaze kwandikira ababijejwe zivuga yuko zigiye guhagarika iyi mfashanyo nkuko biri mu mugambi w'umukuru w'igihugu mushasha Donald Trump ashaka yuko leta zunze ubumwe za Amerika zidasubira kuza ziratanga imfashanyo hanze y'igihugu zitabanje kwiga mu kiringo yihaye c'imisi 90 kugira ngo bige kuco Amerika nayo izokungukira muri izo mfashanyo igendera tanga. Akaba yarahagaritse rero imfashanyo zitari nke yongera yikura mu masezerano leta zunze za Amerika zari sanzwe zirimo harimo n'amasezerano ajanye n'ihindagurika ry'ibihe amasezerano y'Ipari. Donald Trump rero bikaba muri mu ngingo nyinshi yafashe ndetse benshi bakaba bafise ubwoba yuko izi ngingo zigiye kubakora ko aho kandi muri leta zunze za Amerika
hari abidoga bavuga yuko Donald Trump ariko arabarenganya, aho umugwi w'abasoda bihinduje ibitsina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwitwarira Perezida Donald Trump yuko ariko arabangamira agateka kabo. Ni nyuma yuko Donald Trump rero asinye itegeko rivuga yuko Amerika yemera ibitsina bibiri gusa, igitsina gabo n'igitsina gore. Abihinduje ibitsina akavuga yuko atari igitsina gabo kandi atari igitsina gore, akavuga yuko kandi badafise uburenganzira bwo kuja mu gisoda ca Amerika. Abo rero bakaba bitwaye bavuga yuko Donald Trump ariko arabarenganya kandi bakavuga yuko ariko arabahonyangira agateka. Ano makuru tuyarangirize muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho umugwi M23 rero uyu muhari w'abagwanyi basanzwe bashigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda uguma utera intambwe, aho bivugwa yuko wamaze kwigarurira neza na neza agace kose ka Goma. Ni nyuma yuko uwo muhari winjiriye muri Goma ushigikiwe n'u Rwanda, ndetse uyu muhari ukaba warirukanye n'abagwanyi bari basanzwe bariyo, harimo abagwanyi babri bavuye muri Afrika y'Epfo. Ubu rero abagwanyi b'abacancuro bavuye hariya mu bihugu vya Rumani nabo nyene bakaba basubiye inyuma. Ni abagwanyi bashika ku 280. Abo bagwanyi rero b'abacancuro bakaba basubiye inyuma baciye ku mupaka w'u Rwanda. Ivyatangaje benshi ndetse bakaba bibonamwe amakenga, bakavuga yuko aba bagwanyi baba baragambanye, bakaba bayamanitse rero bakaheba urugamba, bagata urugamba bakagenda basubira mu bihugu vyabo. Aba bagwanyi bakaba baciye ku mupaka w'u Rwanda, aho rero bagiye babasatse bongera babapima yuko bataje kugirira nabi igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe rero uyu muhari wa M23 umaze kwigarurira hafi agace ka Goma yose, umugwa mukuru w'intara ya Kivu. Ndetse rero uyu mugwi wa M23 abantu benshi bakaba bawusavye kuva muri tuno turere nk'ishira hamwe mpuzamakungu yasavye u Rwanda guhagarika gushigikira uyu mugwi, ndetse rero bagasaba u Rwanda gukurayo n'abasirikare baryo bago basanzwe bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe imyigaragambyo ibandanya iba myinshi mu bisagara bitandukanye. Ikishasa rero aho imyigaragambyo yabaye myinshi, leta ya Kongo ikananirwa no gukontrola imyigaragambyo, aho leta ya Kongo yabonye abanyagihugu bishwara mu barabara basaba uyu muhari wa M23 yuko uva muri Goma, ndetse bavuga yuko uyu muhari wahagarika intambara. Bakaba baranaturiye rero ambasade ahari ibiro by'abaserukira ibihugu byabo, ibihugu by'Ubufaransa, Belgique, Kenya, Uganda, u Rwanda. Bakaba bavuga yuko rero abataco bakoze babagiriza yuko bashigikiye iyi ntambara, bakaba bashigikiye umutwe wa M23 usanzwe uriko uratera iyi ntambara kandi iri kihitana abatari bake. Ibihugu rero bitandukanye bikaba byamaganye iyi myigaragambyo, bikaba byasabye yuko M23 yohagarika iyi ntambara. Iyi ntambara rero itari kiravugwa ko rumwe kandi ku rundi ruhande, aho u Rwanda ruhakana yuko rudashigikiye canke atabasirikare b'u Rwanda boba bari muri iyi ntambara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Rwanda ruvuga yuko bidakwiye yuko hirengagizwa icatumye iyi ntambara iba, icatumye M23 ija mu ishamba, kuko ivuga u Rwanda ruvuga yuko M23 ari abakongomani. Mu gihe rero ku rundi ruhande Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nayo itemera yuko abara abanyagihugu bo muri Kongo, ahubwo ibagiriza yuko ari abanyarwanda. Ni ntambara rero ikomeje, aho amasasu abandanye yumvikana hariya Igoma, ndetse rero intambara irimwo ibihugu bitandukanye, aho rero ibi bihugu bisanzwe biriko birasaba yuko iyi ntambara yohagarara, ndetse bagasubira mu nzira y'ibiganiro kugira ngo baganire, nk'uko ibiganiro byari byaratangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yarakiriye umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Evariste Ndayishimiye akaba yarahuye n'imigwi itandukanye isanzwe iri muri iyi ntambara, harimo Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'abarongoye umutwe cyangwa uyu muhari wa M23. Evariste Ndayishimiye rero akaba yari yaragerageje kubahuza, ariko amaze kuva ko bikaba byaragoranye, ndetse bikaba intambara yateye iba mbisi, ndetse intambara irakomeza kugeza yaho intambara no munsi imaze guhitana abatari bake, kandi hakaba ikizere cy'uko ababumvikana kikaba ari gikeya cyane, ariko ibihugu byinshi bikaba biriko biragerageza kugira ngo abari muri iyi ntambara bumvikane, bahagarike intambara, amaraso areke kumeneka, maze bumvikane, kuko hatawundi muti wo kugira ngo intambara yihere atari ibiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye Burakeye kuri uyu wa kane, tukaba tubashimiye rero tubasaba yuko mushishikara mudukurikirana rero ku mbuga zitandukanye, kuri X, Instagram ndetse no kuri Facebook, mwongera musangiza aya makuru abatandukanye. Morning Burundi, Uburundi burakeye.